Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ikibazo c'igitoro gisa n'icabaye akayobera abahinga mu Burundi. Haraheze igihe kiza kirisubiriza. Muri no misi mu gisagara ca Bujumbura ku mastation amwamwe uhasanga imirongo miremire cane y'imodoka zitondeye igitoro. Ku bituro vy'amabisi ava mu gisagara ca Bujumbura aja mu makartier uno musi hari hera. Uruja n'uruza rw'imiduga rwahora rurangwa mu gisagara ca Bujumbura nta gwari ruhari. Ingaruka y'iryo kena ry'igitoro ku banyagihugu nizihe? Leta nizihe ngingo yofata kugira ngo itorere umuti urama ikibazo c'ubukene bw'igitoro? Ibi nivyo tugira turabire hamwe muri kino kiganiro kw'isoko. Mwishikirizwa na jewe Zawadi Grace Kaze. Ingaruka z'ubwo bukene bw'igitoro bwabaye ndanse ku buzima bw'abanyagisagara ca Bujumbura ni nyinshi. Kubura ikibunguruza, iduga ry'ibiciro ku bidandazwa nka vyose, eka ubuzima nka bwose busa n'ubuhagarara. Abanyagisagara ca Bujumbura babwiye mugenzi wacu wa Radio RPA. Kwiyunguruza muri kino gihe tufata ko ari igihano kuri bamwe. Ubu kwiyumvira kuja mu gisagara hagati ingorane. Uriyumvira kugenda ugaruka gute? Kugenda n'amaguru, ugaruka n'amaguru. Nk'umuntu aba ahetse umwana uramwitegereza ukumva biteye agahinda. Aha urashika imoto urumva ugiye kuraba naho uruka kabisi wagize imana ngo urakaronka, canke bagenda n'amaguru washika muri quartier ukibaza ngo negereje imihanda tora imoto nta na hamwe uyibona. Uyirose ahantu twaba tugenda ku 1500 igihumbi, ubu n'ibihumbi 3, ibihumbi 4. Ikitavuze ni amataxi twaba tuniganira ku mataxi tukaniganira kuri 2 mu gutaha umwe. Mugabo ubu uretse kutanazibona uzibonye ni 5,000-6,000 umwe. Urumva taxi muri abantu bane mu kanya 6,600 birateye ubwoba. Hama bamwe bava ngo bahora bagira urgence ngo utoye taxi. Ubu taxi ni 30,000-20,000 kurse kare hora kuri 5,600. Nukuri biragoye. Igitoro cabaye ingorane kabisa. Leta irakwiye kuraba ukuntu yobigenza bakatuzanira igitoro. Urabona nk'ubu abantu turabura ukuntu tubatwara. Nk'ubu nzi ko ndazunguruka ndondera amazutu, nagenda gashika kuri station basaba imiduga nka 50 ijana. Nashikirwa ngo ndashikiye igitoro kaca gikamye, nkaca nja gutondera ahandi kwindi station. Nashika naho nyene nkabura. Bo hagera nk'ubu uri controle kugira turiha amadokima y'imodokari ntitwakoze ukwezi kugahera, amezi 3 agahera tutarakora. Bazanga duko turabura amahera turimo n'amakori. Ivyo byose ni intambamye je niko ndabona. Mu ntumbero yo guhangana n'ikibazo c'ibura ry'igitoro mu kwezi kwa gatatu no mwaka turimwo, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro be n'userukira igihugu c'Ubuyapani mu Burundi barashize igikumu ku masezerano aha ingabire u Burundi y'igitoro giciye imiliyaridi 3,450,000 z'amadolari y'abanyamerika. Iyo mfashanyo ariko ntiyashoboye guheza ico kibazo. Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana asanzwe arongoye ishiramwe Parsem ahanura leta y'u Burundi kutigungana ikibazo, ahubwo igatunganya ibiganiro n'abahinga bakayifasha gutora umuti w'ico kibazo. Ubwa mbere leta yoshobora gutuma ko abahinga batandukanye ababikozemo kera abantu batandukanye bakicara bakayiterera ivyumviro. Kazo deba y'aba expert ntibaje kwiyugara nabonyene kuko abahinga bose bo muri leta ni bafite experience bose ingana, barakiri n'abandi babuzuza. Igihugu si cana si c'abantu mu si c'umugumwe, igihugu ni c'abarundi kandi ingorane zije zifata bose. Ikigira gatatu nuko muri Parseme twe tubona kwinyishu zoba izikurikira. Ubwa mbere ho leta yogerageza ikaraba ico twokwita kuraba ingene bavugana n'abafasha Burundi bagafasha canke bakaka credit yihuta, ingurane yihuta kugira amafaranga y'agaciro asigara ikundwi zibiri, reserve de change iri kundwi zibiri bihinduke n'imiburiburi bayishikane ku mezi 2 canke 3. Amafaranga y'agaciro akingirwe, abo kajagari bayashizemo mu kuyagera bose abantu batora uko bashatse bitwaje igikenye. Izi amamisa guma aja hanze, abantu baja hanze bategetse agabanywe gose kuburyo amahera akingirwa agakora icagenewe
kandi bita ko ari produit strategique nk'ibi byo nyene vy'amakarubira n'imiti. Ikigira gatatu nuko boca bo bashiraho ini circuit d'approvisionnement, no kuvuga ingene igitoro cinjira bagashiramwo abandi bantu 3 canke 4 bakaroswa amafaranga y'agaciro babishoboye, afise na logistique ikwiye, baba abanyamahanga babishoboye muri aka karere bakaza ibyo gushaka guha abantu kubera ari byo batanze canke bemeye guha umutegetsi kanaka bamushizemwo, biteye isoni n'akaja bikadushikana ngaha bigahagarara. Hanyuma ikindi nuko bose baba bakatuti kuda approvisionnement, bakavuga bati mbega igiciro gihari kingana gute uravye kugira igitoro gishike ngaha, bakavyiga neza n'abagira bacinjize kugira ntikiduge cane kandi mugabo gishore no gushimisha uriko arinjiza igitoro. Hanyuma hagaca haba rero reforme zishasha zo kurwanya ibintu vy'intwari tabereye vy'ubusuma vyiraye bituma Burundi butacizegwa umengo ni igihugu gitazi gutunganya ivyacu. Dusaba ko leta rero yogerageza ikacifata inyishu ico kibazo ikagifatira icayo kugira bive mu nzira, kuko ingaruka ziriko ziraba mbi cane, haba ku biciro haba no ku buzima bwa misi yose bw'abarundi busa n'umucumengo bwahagaze. Mu mwaka uheze w'2022 mu kwezi kwa gatandatu, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaremereye abarundi ko ikibazo c'igitoro agiye kucifatira mu minwe kandi mu kwezi kumwe azoba yagitoreye umuti. Ariko gushika n'ubu uwo muti abarundi baracawurindiranye igishika. Aha akaba ariho ikiganiro cy'uno munsi kigarukiye. Zawadi Grace nako ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye naho ubutaha. Cyari ikiganiro kw'isoko.